FARDC ihejeje kurasa ibombe ku mupaka wa Bugarama mu gihugu cy'u Rwanda. Umupaka wa Bugarama ni umupaka uhuza igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cya Kongo. Amakuru dufise nuko coalition ya FARDC ihejeje kuharasa bombe ikomeye cyane, byanatumye ingendo ziva muri Kongo ziciye ku mupaka wa Kamanyora Bugarama zihagaze. Kamanyora ubu tuvugana umuriro ni mwinshi cyane guhera mu masaha ya gatondo, mu gihe yaho tubabwiye ko ku munsi w'ejo FARDC yashoboye kuba igaba ibitero maze iza kwegereza zino nyeshamba muri Kamanyora, maze ikomeza kuzisunika izegeza ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda bihana igihugu cya Kongo. Mwumve yuko nuno munsi imirwano ikomeje cyane ku ruhande rw'u Rwanda ndetse na Kongo, ku mupaka u Rwanda ruhuza na Kongo. Sivyo gusa turaza kuyaga kubijanye n'ingene urugamba rwifashe muri rusange, tunayage ku kijanye n'amatangazo ariko arasohorwa ku mpande zose, aho M23 ivuga ibi, FARDC nayo ivuga ati nimwe mwanteye sije nabateye. Ibi byose turaje tubive mu zindi muzingo ndetse tunabasomere mu itangazo Red Tabara isanzwe ishigikiwe na president w'igihugu cy'u Rwanda yashize ahabona. Ni nyuma yaho bumvise yuko President Neva Evariste Ndayishimiye General Major agiye guhurira muri Washington na president w'igihugu cy'u Rwanda kwirigenekerezo rya 4 ukwezi kwa 12. Turaza kurabira hamwe ibijanye n'iyi Red Tabara. Nuko nko nabibabwiye mu ntangamarara ku mupaka Bugarama Rwanda, FARDC yejeje kwarasa igibombe gikomeye cyane. Navyo turaje tubive imuzini muzingo. Ndazi yuko benshi no nkuru mutaraja mu yimenya, ndazi yuko mutaramenya byinshi biri ku mirongo y'urugamba, ariko igihe niki kugira ngo tubaha amakuru y'ukuri kandi amakuru yizewe ndetse aza gutuma abantu benshi mumenya ngene ibintu byifashe uko ibintu byazinduye. Ariko imbere yuko dutangura mu muco w'ikirundi turafise muco wo kuramukanya. Ndamutse cyane mwebwe mwese mudukurikirana aho muherereye hose, yaba bari ngaha mu gihugu cyacu cyiza cy'u Burundi, abumva runo ururimi rw'ikirundi aho baherereye hose, ndavuga abari mu Rwanda, Tanzania, Kenya, Uganda, Mozambique, South Africa, Zambia n'ahandi henshi muherereye muri Afrika yose, tutibagiye abari Burayi, abari muri Amerika, reka n'abari muri Aziya, mu mpande zine z'igizisi. Tubahe mwiriwe cange mwaramutse bivanye n'amasaha muriko muradukurikirana. Ngo nayemeje kubivuga ku mupaka ibintu nivyoroshe, aho FARDC mu masaha ya gatondo igihe cy'isaha 4:3 yakudekuriye ikibombe gikomeye cyane Bugarama Rwanda. Abenshi muhazi ndazi yuko abanyarwanda mudukurikirana muce muduha amakuru ariko arabivuga zino nkuru ziko zirasakara koko ko batoba babeshe muga amakuru yizewe dufise duhabwa n'abari ku mirongo y'urugamba baremeza neza yuko ino bombe yatewe Bugarama Rwanda ni ku mupaka. Abantu benshi rero ubwo bani bwinshi unacana bene igihugu b'igihugu cy'u Rwanda, ahubwo twabibabwiye yuko bamaze imisi batizeye umutekano uhari kuva yaho ku munsi w'ejo. Imirwano ibereye muri Kaziba, ibereye muri Katogota, imirwano ikandukira Kamanyora, kandi bikabonekana neza yuko ino coalition ya FARDC ifise inguvu nyinshi zidasanzwe. Mwumve yuko ibintu bikomeza kuba nabi aha mu bene igihugu baba ku mipaka, ndetse bamwe batangiye gutekereza guhunga kugira ngo ntibashobore guhitanwa nino mirwano iriko iraba. Aha nyene muri Kamanyora tubona babwira neza yuko kuri uno munsi w'igenekerezo rya 3 ukwezi kwa 12 uno mwaka turimo, imirwano yongeye kuvuguruzwa mu masaha ya kare ya gatondo, aho FARDC coalition muri make, ndavuga ingabo z'u Burundi FDNB, ndavuga Wazarendo, ndavuga na FARDC nyene ubwayo, ndavuga bamwe b'umutima bazinduye bakiriza umuriro bavuga ati aho twaraje ibintu reka tubibandanizeho. Bazinduye kabisa begeranya inyeshamba bakomeza kuzipusa aho bariko barazegereza neza na neza ku mupaka w'u Rwanda. Nk'uko umusango yavuze, biragoye cyane yuko ino Kamanyora yose yigarurirwa mu buryo bweruye, kuko murabizi yuko Bukavu igifitwe n'inyeshamba, murabizi yuko Goma igifitwe n'inyeshamba. Rero vyokoroha kumanura inyeshamba zija kugira amahafa nubwo muri uno mwanya zarengewe, ndetse benshi bari barahungira mu gihugu cy'u Rwanda. Niyo makuru dufise, ndetse n'abashefu benshi bamaze kuba bahungira mu gihugu cy'u Rwanda, ariko n'umundi ntambamyi kugira bafate Kamanyora mu buryo bweruye ziracyahari. Ati ntambamyi nizi ikiraro cha Rusizi ya mbere na Rusizi ya kabiri. Amakuru dufise nuko ari biraro byubatse ku buhinga budasanzwe, ibiraro bidashobora kubomogwa mu bintu utabanje kwitegura. Rero
aha FARDC iracafise akazi kadasanzwe neza kugira ngo bashobore kuba babomora bino biraro bihuza umupaka w'igihugu cy'u Rwanda n'igihugu cha Kongo. Ariko murashobora kumva mu kanya FARDC nkuko yabikoze muri Rubavu yongeye kuzira pilona amabombe mu gihugu cy'u Rwanda kugira ngo bashobore kwereka abanyarwanda yuko ivyo bariko barakora abakongomani nabo babishoboye kwibakorera. Ibi nivyo tuza gukomeza kubatohoreza tubabwireho byahereye inyuma yino migwano iri kiraba neza na neza, vyerekana neza yuko abasore ba Neva bamaze kujya karungu, bafise ishavu ryinshi, Wazalendo ifise ishavu ryinshi, FARDC ifise ishavu ryinshi. Umwanya n'umwanya ibintu bishobora kuba bibi cyane mu kumva inyeshamba zamaze kwigaranzurwa, ava yuko amasezerano aba ku munsi wejo, ndetse abari ku mirongo y'urugamba baremeza neza 5-5 yuko bishobotse hatabaye intambamyi nimwe ibintu bishobora kurara bigiye mu buryo, maze iyi Kamanyora bagakubita inyeshamba zose zikahava. Rero mwumve yuko ibintu bidasanzwe, ndetse ngiye ko nanababwira ku makuru ariko arasakazwa avuga yuko inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda zoba zisubije Katogota. Mwumve yuko ari uwongo kabisa, n'ububeshi butagira ifatiro, n'ububeshi bwo kwikina, ahubwo iri su controle n'ingabo za coalition ya FARDC, Katogota, Kaziba, Point0 ndetse na Kasika. Ibi ni bice novuga yuko byabereyemo imirwano ku munsi wejo kandi komeye, muga umenye yuko buno buce umurundi kazi, umukongomani kazi, umunyarwanda kazi, Tanzania kazi, mwese mudukurikirana mwumve yuko zino nyeshamba ari kwikina buno buce bukibarizwa mu minwe y'igisirikare cya coalition ya FARDC, atanyeshamba irasubira kuhanukira. Rero kubijanye n'inguvu nyinshi two turabona FARDC iri kirakoresha canke coalition, nitwovuga yuko arizo batari bafise, ahubwo ntikavyavanwa n'amakomandema nkuko twabivuze. Wazalendo yagerageza kugaba ibitero, ariko bikaza kurangira ino FARDC iyangiye iyibwiye ati burya ntibishoboka, bikarangira ibintu bitagenze nkuko bari bavyifuza. Rero mwumve yuko imigwano idasanzwe kandi ikomeje muri Kamanyora yegereza isatira igihugu cy'u Rwanda. Ayandi makuru dufise nuko M23 iriko iragiriza mu matangazo y'ikirasohora, irikiragiriza abuno buce bwafashwe na FARDC, aho ndetse mwiri tangazo bagiye baravuga Katogota iri muri Ruvungi, baravuga Kaziba iri muri Ho Plateau, baravuga na Shivanga iri muri Hombo, ndetse banavuga na Kasika iri muri Mwenga, ndetse bagiye baravuga byinshi aho sinobisubiramo, ariko abumva ururimi rw'ifaransa kandi abashishije mu gatoyi kugira ngo mwumve zino nyeshamba uko ziriko zirabanditse ati communiqué officiel dit bayisohoye ku munsi w'ejo le 2 décembre 2025, aho AFC l'Alliance Fleuve Congo M23 dénoncé et désapprouve l'hypocrisie flagrante et la fourberie. Mumbabariye cyane kabisa, reka tugereze kurishira mu kindi kuko ndabona bitabona neza. Itangazo ifoto bampaye yamaze kumera nkita quality, bigatuma uburyo bwo gusoma ntasoma mu buryo bwihuse. Ariko mwumve yuko bariko barageza FARDC yuko ariyo irikira bagabamo ibitero muri bino bice bagiye baravuga, ndetse banavuze byinshi yuko FARDC iriko irakomeza kuviyora amasezerano yeseserofe mu gihe abandi bari muri Washington kugira ngo ibiganiro vy'amahoro ndetse na Doha bikomeza gukurikirana kugira ngo bitanga umusaruro, amahoro agende kuboneka. Ibi ni ivyo M23 inyuma yo kujya umuriro mwinshi, inyuma yo gucanirwa k'umuriro, inyuma yo kujya amabomba dasanzwe, inyuma yo gukubitwa inkoni nkiza kabwana canke nk'imbwaneye mu Busizi, mwumve yuko ibintu bitoroshe. Irikira sohora amatangazo novuga yo kwiriza. Ariko FARDC nayo niyahoze, FARDC nayo yavuze ati twebwe ntabwo twigeze tugaba ibitero ku birindiro by'inyeshamba za M23, ahubwo izi nyeshamba zonyene z'igihugu cy'u Rwanda zaraduteye tuja kwivuna. Rero no munsi kumva muri ko muravuga yuko ari twebwe twagavye ibitero, muri ko muraturenganya cyane. Ati wanashima ku bitero batugavyeho tuzokomeza tubarase kuko ni bazoba badushotoye. Wazalendo na ntiyahagaze yaheze yavuga ati twebwe mutuwache tufanye kazi kote, tumutureke kazi yote tunaiona,
kabisa ibintu byose turabikurikirana kugira ngo dushobore gusubiza umunyarwanda ku butaka bwiwe, maze n'abakongomani babeshwe bagashukwa nabo tubate mu mvuto kugira ngo dushobore kuba tubahana bivanye no kwifadikanya n'inyeshamba z'igihugu cy'u Rwanda ziriko zironona umutekano w'igihugu cako. Tunababwira yuko nyene icubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yashitse mu gihugu ca Amerika, aho yakiriwe n'abarundi basanzwe baba muri ico gihugu ca Amerika. Ndetse iyo nkuru sinoge ntayibatangarije kuko n'ibitari vyiza ndabibatangariza, sinoreka kubatangariza ibikorwa vyiteka nk'ivyo ibintu vyiza kandi novuga yuko ari ibintu bidasanzwe. M23 yuko bizivuga ati ibintu nibisanzwe, intambara ikomeye ziriko zikomeza kuba, FARDC itugaba ku bitero uko bukiko bwije ahantu twitekaniye ku birindiro byacu. Murumva neza yuko mugerageje kumva yuko iyi M23 iri mu yabira kabisa, iri mu yabira kandi ibintu bigeze ahatemba donc amarira abagejeje. Novuga yuko bariko bararira, sinzi uko no bivuga, mugabo tuzakomeza kubatohoreza tubabwire update zose zihari ku mirongo y'urugamba uko vyifashe, ndetse tunababwire uko ibintu vyifashe. Wazendo iravuga yuko target atari yo kugarukira ngaha hafi, ahubwo ibintu bigiye kuba bifata urundi rwego, bashaka kubaherekeza kugira ngo bashobore kubashikana aho muri Bukavu, babasohore Bukavu, babasohore Goma, hama babashikane mu gihugu cy'u Rwanda. Intambara rero nobwira ko igikomeye, intambara yabaye kuri wa kabiri mu gihe FARDC FDNB wazarendo bafashe Katogota, Kaziba point 0 n'agace kari muri Kamanyora. Murumva yuko ku munsi wejo banaye bafise agace kanini muri Kamanyora, ko nababwiye ko bakomeza gusunika zino nyeshamba, aho amakuru avuga ko M23 kubera guhunga n'umuriro mwinshi w'ibitero buciye impande zose bisanze bahungiye mu gace bariko baravuga yuko ako gace aribo bagafashe. Ku munsi wejo mwarabonye aba batwigwaneho na M23 bariko baravuga nawe ko bafashe agace karubarika kari ngaha nyene muri Sud Kivu. Nganda babwire uburyo izi nyeshamba zaprokamye yuko zafashe Rubarika, kumbe aramakuru y'ibinyoma, ahubwo zisanze zitaye mu gatego zitari mu vumati imeze gute. Amakuru avuga ko M23 kubera guhunga umuriro w'ibitero uciye ku mpande zose bisanze bahungiye muri Rubarika. Ubu bisa nuko bishize hagati y'ihuriro rya FARDC, uyu akaba ari umutego bisutsemo kuko yitaye hagati y'ivyo bice bifiswe n'ingabo z'u Burundi, FDNB, FARDC na wazarendo. Ndibaza muravyumva neza, zino nyeshamba zagize ngo zifasha gace, kumbe zitaye mu mutego kugira bawuvemo bigoye cyane nkuko mu vyumva ndabisomye. Umwanya n'umwanya bayisangayo, bayikubitireyo, kumbure ibintu no kubuha umwanya, ibintu kubuha umwanya ngaha muri Rubarika mushobora kumva babafashe bakababaha imigozi, bakavuga ati mwebwe nyene kubera mwatwisangiye ahantu twibereye, tora imigozi mwebwe nimwiyahure canke mwirase, kubera ko ibiza kuba bako ntibiza kuba vyiza. Vyiza rero mwogirane donc mwoba muri igica kugira ngo ntiturinde ngo kubica, turinda gufata umwanya munini, turinde gutumanya tubica, kubera ko mwadusanze iwacu vyerekana kagaye kadasanzwe. Ahubwo nimugirente nimwisohore, muve mwibi bice canke tubice. Rero nari nababwiye yuko plutôt Red Tabara muzi yuko isanzwe ifadikanya na leta y'u Rwanda n'iyi mitwe yitwaje ibigwanisho mu gihugu ca Kongo. Ndavuga twigwaneho RDF nazo ni nyeshamba, ndavuga na M23, yuko kuri uno musi Red Tabara yashoboye kuba isohora itangazo ryasohotse mu masaha y'ijoro ku munsi wejo ushira uno musi. Ayitangazo bavuga ko batari mu ihuriro rya AFC M23. Red Tabara yahakanye cyane yuko atayihuriye na M23, aho bavuze ati mu itangazo batanze ndari basomera bazi Igifaransa, muri shire mu Kirundi canke ngerageze turisangire uko ibintu bimeze. Mugabo ivyo yakoze muri rusangi bagerageje kwerekana yuko
Erede Tabara atabwo yigeze na rimwe yifatikanya n'uno mutwe w'inyeshamba za M23. Ibi bivuye mu gihe Son Excellence Evariste Ndayishimiye kwigenekerezo rya mbere ukwezi kwa 12 mu kiganiro yahaye abanditsi n'abamenyesha makuru mu gihe bamubaza yuko ibijanye no kugurura imipaka, yavuze yuko president w'u Rwanda ari we yafashe abana b'u Burundi abashira mu makambi ya za Mahama maze abaforma bya gisirikare abarungika muri M23 baze gufasha M23. Mugabo Redi Tabara ikimva ivyo bintu zenya iryo jambo novuga yuko ari ryo ryatumye basohora inota zaho bavuze ati ndetse Redi Tabara yavuze yamenyesheje yuko muri ritangazo bobo bifuza ko leta y'u Burundi yo kwemera hakabaho ibiganiro n'abatavuga rumwe na leta bahunze abari muri societe civile bari hanze abagwanyi babo bemeza ko amasezerano ya Washington na Doha ariyo nzira ishikana ku mahoro naho boba atara bakumbure. Reka rero iki kigano ndibaza ariko nza kubashiriraho reka ndabatera amatsiko ndababwire ikigano cya Redi Tabara tuza kubana nama kugira ngo shobore kubabwira ibya Redi Tabara, ndabasomere kwiri tangazo Redi Tabara yasohoye ndetse ndababwire n'ibindi byinshi byo babyishije inyuma ico bacatumye zino nyeshamba zifashe mu bongo na leta y'u Rwanda ubuzoba ziko zirashaka ibiganiro. Ndaje rero ndabivi muzingo muzi kubana natwe gusa haba kuri BF cyangwa kuri BF please tubasesangurire tubaho umuco kubijanye n'aya matangazo y'urusakisaki iyi Redi Tabara iriko irashira hanze. Rero mwumve yuko nubwo yagerageje guhakana byinshi mu byo yagirizwa, reka ndabatera amatsiko kumbure turahura mu bindi biganiro byacu cy'uno munsi. Kenda gusabe making sure ko subscribe hama uje muri commentaire wandike igitekerezo cyawe cyangwa ikibazo cyawe tubandanye tubibishura atakibazo na kimwe. Rero je mari kuri micro Nikodide Braka ndibaza ko twongera guhura mu bindi biganiro byacu by'uno munsi, ariko sinogenda ntababwiye yuko comme conclusion imirwano ikomeje. Katokota nta mirwano ikiriyo, Mwenga nta mirwano ikiriyo, Kaziba nta mirwano ikiriyo. Ivyo bice byose kugira mu masaha ya saa 4 tukironka makuru batubwiye ko hari karume hameze neza, ahubwo imirwano yatandukiriye hafi y'igihugu cy'u Rwanda. Nkuko nabibabwiye hari bombe ya FRDC yashoye kuraswa ku mupaka w'igihugu cy'u Rwanda. Binavyo turaje tubabwire imuzini muzingo tubabwire uko vyifashe. Rero mpuze kutangwa natwe tuza kuhaba kugira ngo dushobore kubaha byinshi yo kuravuga mu mirongo y'urugamba, update news zose za kwa zihari. Je ko dimakuru kuri mikro ndabike banuye. Bye bye.